ndaritse nturambwira icyo umbwira. Burya rero mama narumvise ko umuhungu wawe yakize. Ashibona umunange. Kandi naranezerewe cyane kumva ko yakize. Harambere ko kunezerwa abonye umuntu yaramusaze yabaye muzima. Burya rero umuhungu wawe twari dukundanye kuva atarasa. Atarasara yari yanteye n'inda nuko Imana itabikunze. Inda yarapfuye. Ubu narinzi ngo akuzukuru karahari rero ntabwo kumva mu mutima kamwemwe. Oya. Yarashize indira va. Imana ntiyabikunze. Ariko umuhungu wawe umenye ko twari dukundanye kandi cyane. Twari dukundanye ku buryo n'igihe yarasara hose. Kenshi yaza kujya iwanje. Kenshi yaza kujya iwanje kandi kenshi naratwara amahera hari yabo. Haza ndabaha baze barasoma. Ni kuri ndamukunda umuhungu wawe kandi dufitaniye byinshi. Ndakubaza. Ibyo byose uvuze nukuri cyangwa mama nuko ntagize amahirwe yo guhura nawe muri iriya misi yose yaragikomeye ariko umenye yuko jewe ndakuzi nubwo utarunzi nuko umuhungu wawe kandi ndamukunda cyane. Ni hatari kweli ibyo byose umbwiye nyambara ukuri numva ko wari ukwiye kumbera mukazana kweli haga neza razi wawe akaruka ukamufungurira agafungura ego ukongera ugatanga na rasiyo muhirwe. Uwo niwe mukazana narondera ameze nkawe. Burya yagiye kurwara twari mu migambi yo kubakana. Mugaraba ngene yagiye gutwara imara y'imara. Ujya mugora afise aranshisha angezaha. Erega nubundi nujya muhungu we ntamukunda nico gituma yari yaje kurondera je kuva gikomeye hose. Ikimbabaje yaragwe yaguma yinziza abagabo ni maraya. Nubona ndakubarira. Urakoze kubona unyibwiye. Urakoze cyane. Ujya nzoruhuka rukavuye mwarujya rugo. Mama nanje nzoguma ndakuba hafi ndagusorora. Umbere hafi n'umwana uguma umukurikirana. Umwana wanje hagera ararushe. Nta kibazo mama nzobikora. Ego nukuri hahora mbere hafi umwana kwera. Ahubwo zana ni wewe. Ahubwo reka ndaguhire amahera y'amata. Ibisige tuzoza turabiganira. Ariko umenye ko umuhungu wawe ndamukunda kandi cyane. Musigara impora. Tuzoba ari 10,000. Mana wari wagiye kutamunyeretse kuva kare. Bano bakazana. Umwana wanje agiye kuruhuka ma. Mana happy chuba. Bel. Sawa. Ko wicaye ngawe ni. Tugenda gusurura. Wamahera wakuye. Tena waipi. Ni papa yampaye. Yagoye byagenze gute? Namubonye ari kumwe n'urumaraya. Ko tugenda gusororera ajya kwishuri. Ijoro ryose niwe mukubwa nkunda. Oya urambeshe sinakubona kuri uri muri labisi. Oya kajya naga service gusa namubwiye. Niwe nkunda ajya hose. Niwe ngo gusa ngenda gusororera. Oya urambeshe. Oya sindakubesha. Amahera yose nzoza ndaruma nzoza ndarasurira. Nzoza dusangira njyewe nawe gusa. Niwe ko ntagiye kwariza. Aba nyongera kandi no kuma amahera nzoza dusangire. Birasi gituma ngaruse kare. Nagiye abantu bose mu barabara baguma nkabona baranda. Numvise amasoni menshi cyane. Aha numvise agahinda narinzi ko nza kugenda no kuraba abagenzi mu ndabara munsi. Bebe ndakubaza igihe nasaze. Ubu naje sinati mu nzu nkagenda ndi gusa. Nta musi n'imwe bikora. Ahubwo wari nshabwenge gose. Wasana ibitabo. Kenije agendana mu ibarabara. Hari jambo wakunda kuvuga. Okay, ndaritora. You regret it. Ntajya wibuka nawe. You regret it. Ntibibaho ibyo bintu. Icyo cyongereza nikibaho be. Urakunda kuvuga icyongereza cyane. Well, you know ibintu nk'ibyo nyene.
nukuri nari nkumbuye kubona iyo seko yiwaha urazi burya yuko nta mukobwa abaho canke nta mugore ariho kuri nosi atwenga nkuko kwiwawe ya nama nifuza ndakubona ingene utwenga Nanjye mama nifuza kuba muryohewe. nibyo buri muntu yutwenze cyane banyohewe sana mukuri yaba bishoboka imico cyo kwama Ma. karibu mama na mahoro Mama kwa kama muheje. mama waberewe cyane mu byukuri Sengeza gose. cyane gose kandi mama reka ndagushimira ingene Imana yashoboye kugucamo unjyarira umugore mwiza cyane iyo utahaba wose nakuronka umugore mwiza cyane nk'uyu mfite umugore w'igikundiro afite imico myiza mama sindaronka ikintu ndagushimira mugabo mu misiri imbere ndagushimira kuko wamaye umugore mwiza cyane kandi cyane gose naguhaye umugore mwiza mugabo ubu wakize harageze aho usubira kandi kuturamukubita nk'uko wari umukubita kera urabona ubu asigaye asa neza za nkovu zose wabonye ko zahetse wabonye ko yasubiye kuronka kabiri mu minsi wari umaze uri umusazi ubu ko wakize ubu uriteguye kandi kuzoza uramukubita umuvunagure kandi arasa neza nyene ahubwo nakuzaniye ingoma y'abaporoti uzoza urahondagura Baba muhungu we burya rero ndakugabishije ndiko ndakugabisha uwo mukobwa wanje wabonye ko yasubiye gusa neza usubiriye kandi kumukorako ukamugena ikintu umenye neza ko nzocanza kumutora ubona ko utazomufata neza uramumpakiri kare ngende ndamutwaye kuko wewe ndakuzi neza ingeso yawe wewe nimba uzobandanya ingeso ya kera oya umukobwa wanje ngende ndamutwaye kweri mama nta kintu kidahinduka kandi mama nta bucafu utameswa nivyo koko kera nari umunyavyaha kera nari umwana mubi ubwo aho ngeze ndifuza naje ko noba umugabo mwiza ndifuza ko noba umukwe wawe mwiza w'akarorero nizere yuko kandi yuko amaboko yanjye atazosubira kandi gukubita umugore kuko gukubita umugore si kumuhana umugore si wo gukubitwa ahubwo umugore no gufatwa neza akabungabunga kuvuga ngo uyu ni nka mama wanje uyu ni kira kintu canje cyose mu gihe nari mu mubabaro mu bihe naciyemwo mama niyambaye hafi ahubwo wambaye hafi n'uyu sinumva yuko nzoronka n'ikintu ndamushimira mama ndakwijeje yuko amaso yiwe atazokwigira kandi akorora amosozi umubiri wiwe utazokwigira kandi ukubitwa ahubwo reka ndonka akazi gusa kugira ngo ati ndabiko no musumira ibinyamanyama ndabiko no musumira ibimarioneze ndabiko no musumira spaghetti avyibuhe ahubwo reka ndonka akazi ndabiko twova hano muri kano gahinga kanyaganande benda kubaze ayo majambo yose uri kuravuga uko ego wowe urashobora kubitahura ukavuga ati ko umugore yamfashije nkiri umusazi ati reka nisubireko mbe kuri nyoko wawe hoho umva hari ico yo guhanura hago nyoko wawe niwe asubira kandi kugusukamwe amajambo atariyo akakubesha ibyabaye n'ibitabaye byose mama listen to me mama mother listen to me mama swanyubakira okay mugihe nari mu ngorane mama uwambaye hafi ni she's my wife umugore wanje mama igihe nari mu ngorane mama wanje yaraza kanda bagacata mugabo uyu twari kumwe nawe uyu no yamenya ko nariye uyu no yamenya ko noze kira kintu cyose mama humura umukobwa wawe agiye kuba queen naje ngiye kuba king hama na wewe ugiye kuba mama wa queen na mama wa king Basha uzobikore turabe menda kubatse wibaza niwe asubira kuronka ya mafaranga uronsa akazi ugatangura gukora niwe asubira kuronka twatu demu twiza tukobwa twiza wibaza ko ubwiza bwo umukobwa wanje uzosubira kububona rega bizoba bihereye hajya nyine sinda byizeye juru kuravugasha nzovyemera ndabibonye ubishize mu ngiro Mama. Ngombayeho neza mama. Ntugire ingorane n'imwe n'ukuri. Ngawanje arankunda sicyo pe. Ibyabaye byarabaye.
vya kera wibagire vya kera umugabo wanje ni mushasha turakundana arankunda kandi nje ndamukunda sa naje niwe munezero wanje gusa uze kuza ku mugoroba hari utuntu ushaka kuguha Namubona gute tozana? nkazobona uhindutse muzozana mama yamaze guhinduka Mama bye. Kandi mama waberewe cyane. Cyane gose. Nimba Imana iramusibonye uko hazigiye kizogera nkagu. Nasura gukora amafuti nakoze. Naguhemukira. Imana izofuma inyica. Narakora amakosa nkayo. Kuko nzobambaye igihemu. Nzobambaye umwe wabona Satani. Kandi nifuza kunzo n'umusumi wari mu nzoba mwe wabona Satani. I love you. ukiyo ndayurahiye ko se abagabo benshi barahindahira kubera ukuntu ukunda Cyane. Sigenda gukunda cyane umengo ni rwa rukundo rwa kera tukiri muri fiançailles. ivyo ndiko ndabona Tuba mu ishyamba mugabo. Ndaryoheye kuruta abantu baba kuri piscine. Abantu baba kuri plage. Natasha urayemera ngo niwe afite umunezero kuko aba kuri hotel yiwe. Mugabo naje nawe kuba tubanga mbona yuko tumuruta umunezero. Be turamuruta cyane umunezero. ya kuko turabinezerewe byo tubarimo Yeah. Kuvona guhamagare ushaka kumbwira ko utari kuranyuma. nakunda pagazi yankuye Nuburi ibintu ukora we. Bandabizi. Uribagira nibibaza mu nabayifitiye ukaguma uvuga ati muri kura panga itupanga. Shaka ndakubaza ikintu kimwe. Amafaranga yanje bigeze he? Mbwira. basha ni Bella Ni naramubajije ambwira waheje umwana nimba ngo bigane ndamubwira ngo tugende umunyereke nubone ntavuga. Baza ngo naravyibagiye cyangwa narabihoze. Nanka kuvuga nabi nanka Ndegaje nubwo wagumye untuka ntabwo ari jewe. Je naramamagaye Bella ndabimubaza avuga ati ngo nabonye ngo nagapapuro ngo ndagareza umwana twiganje turajana. hama Ntayo baduhereje. bababwiye gute? Tugeton je mamba nsusubirayo gusa tubibazi neza. Muhamagara Bella aje tugenda. Kuko je ntushobora kumbwira ngo ibiki n'ibiki umva. Bella Samwe nimwe musubiza abantu kwisuka. Mwani mwe mugaba kusubiza mu ngeso mbi, mwani mwe mugaba kusubiza mu bibazo. no muntu mpaure. Bella Nyarufunga nawe nyira. Baragamagaza ukamenya Baguma bana yakubera wacanga umugabo ngo yashitse. Vugana nawe mubonye ndamubaza. Gende hahantu. Ejo ni ryari? Babikubwiye ejo n'umunsi n'umunsi. Gamaze guca. Kandi ntuzuranye samakunda abasiragura amasonye bitori vya firiya mu mazi. Uza gutora mu bintu bitakura bibikora. Uratsubirengeze no gutora ibintu bitwara kushiriwe. Niyo twongeye ko herekana. Ngira kwanza ninde wayihaye. Abantu ngaha muri rugo muramaze kunganya ya twigana kandi kabivuga neza kiri yareze n'uru ko rukunanira baraje nawe turangana oyo nanuza gutora ibintu bitakuraba kuberiye Baguma untuka ngo nije natwaye ngo iki. hora nagwe waruvaza kubika makaye kubera iki nawe niwe wundi wari guhavuye atwara ku ishuri mu mwanya mu muto ngusaba bakaba barayatwaye umuntu arakwizera akaguha ibintu byiwe ugacuza kwangatwa mu nzu Nande sinayakweretse. Sister, no sifungura. Konshoni. ariko ikanavu Ikarashunje nzavuga ko shunje iganda abavyumva. genda muzana ayo mahera rero yo mwayashize hama musume muteke genda muyazane ko atana kimwe dufise mu nzu iyo hamugara wewe cyangwa akamugara uyu ubu n'abari kwaraturondeye ego kwera nuko nashonje kandi mwe mura ahakoda ni tugende wantumva karavya cyangwa gusa aha ni ngoga mwese nawe guma ngaho tugiye kurondera ibyo byusakira muri iyo nda yawe None muje musi gataki n'umusege. nuko bifisa muri iyo nzu Oya Shakleri yarekivye. Uri kurambwira ko ayo mafaranga atabiraro. Ese ndora neza uzihibe kubera abana banyu. Oya
yavyo ntibishoboka zirondere gusa je ngino misi kweri sinakubwiye nibere mu rukundo gato gato Kuri wa musheri wa papa. kifi ivyo bintu kubikura he papa ntiyakubariye ntagire ikintu kimwe uzashaka kubivuga ntiyaguhaye amahera ngo bihebe Amahera yose papa warakorera kukazazana kuri wewe. papa warakugaburira papa warakwambika hari ikintu kimwe papa wataguha dore ko ushaka kwinjira umuvyeyi wawe rega uri umwana ivyo mama wagira singi papa kirazira kubyinjira muri umwana ahubwo rero ntagire ikintu kimwe uzobwira mama wawe uravyumva basita kugira ntagire ikintu kimwe uzobwira mama akira amahera kirazira kwinjira mu vy'abavyeyi bawe papa wawe nta kintu kimwe ataguha wavyumvise ntagire ikintu kimwe uza kubwira mama wawe Ngezo kubibwira mama wanje. urakagugu nka papa wawe Kubera uvuze papa wanje arakagugu ubonye ngira iki. ukunda amahera wawe papa wawe rega sinivuze ko ari ikigugu gusa ashatse kuvuga ko ari uri ikigugu wenda bahamara kumuhari Ndabibwira sokuru nayomba bo abantu bose. ni umwana nawe nambura ijini Wavuze ko nje ndi kigugu, uvuze papa wanje ko ari kigugu. Kigugu kivyara kimwe kigugu. basi ubu rero shaka ko ndakongera amahera kugira ntuze kubivuga Kevin uremera ko neza ko ninaguha amahera utazosubira kuziracunga papa wawe papa warakugabura papa warakabikora ikintu cyose akagukora kirazira ariko kumwicira rero ntakugira uza kugira ibitungura kugira ngo mama wawe ntakubaze niyo wihende umubwire n'umuntu yaguhaye iruka genda ntamuhira nani mbari ikindi urashonje Gitiro cyane kutaha ahubwo yoshe sura nke Erika kwa mama uretse iyo nkuru uriko uravuga ya Erika ejo mu ijoro nashase kuguhindukiza nyene ndabe kuno kwipomporera cyambona kana karagiza ngo cyandatinya ndetse hajyanye biragoye cyane ya gusa kimwe nukuraba turabe kuko birateye isoni cyane Chamblette jewe wowe n'umwana kandi ujya mwana ariko arakura kenshi abonye ibintu tuko turakora atagenda kubivuga hanze ku bandi banyeshuri ugasanga ko ari umwana bakiri muto ya cyane ariko niko muri kare kwa mama kandi amarigeze kumusaba ngira arigeze yaratinya kubikubwira be nta kibazo usibye nta kibazo mu rwego ugenda ikinezeje nuko dukundana ya ndakunda kandi mwana yemi cyane mbe karibu mama urakoze Turaseze kutandamutsa ni wari unkumbuye mama waje nga gukora iki ngahi wanje waje gukora iki icyakuzanye ngani iki Tarasisi ni jya mbere ubumubonye cyangwa aha icyo ashaka ni giki nyishura kuvyo nakubajije ntumuzi uwonzi nuyo nga turi kumwe uwonzi nuwo amaboko yanje afashe uwonzi no twajyamanye mu bihe bitoroshe uwonzi no twasangiye ibintu byinshi cyane sawa mwana ivyo urikunda bivuga ndavyumva uyu iconzi murazinanye kandi kurutuyo uyu niwe mwatanguye gukundana kandi vyanyu ni birebire shima ari birebire uyu ndiwe mwamiza ku giti kubera uyu none ubu urikura mwihakana imihakana kubera kandi vyo ni birebire mama bijya byari bya kera ubu je narahindutse ubu ndakunda umugore wanje nimba kera namukubisa bya yari kera gusa ya warahindutse afise amaraso yiwawe sa mama umwana gwawe amazuru uko nyene agasura uko nyene ububoga uko nyene n'amatwi Madame ntiwibuka umukobwa yagutelefone yitwa Rukundo ni wewe ni jewe be ya ivyo ariko aravuga nibyo canke sivyo oh my god waravyaye ko umwana wiwanje jewe ego kandi arahari kandi murasa no please ntunyereka amarira yereka umugabo wawe okay shit munza tuje kuyagira munsi tukende munzi cyo ndakubatse ugiruje imisi nakwihanganira kwiye imisi nihanganye niko wari ufise ubugwayi bwo mu mutwe
ndagukeneye nanje n'umwana wawe aragukumbuye kuko aguheruka kiri mu nda aragukumbuye. Uyo mwana wawe ntawe nzindeka. Uranyihakanye? Ya. Tarasisi mwana. Yakuri uranyihakanye? Wihakana amaraso yawe kubera iyo. Uribagiye iminsi watuma umugore wawe muhira urapanga chambrette nkaza gusanga mu mpenda kuri musozi. Urayibagiye? Yes, nayo cyakera. Uribagiye igumbwira yuko mwishamba riraho yuko ugiye kumvikana n'umugore wa muzoze murafa. Birako kuracari. Waramfashije? Kikamara. Na generalize ndahora. Mu mwanya rundi ndagukeneye. Okay, ndekera umugore. Umugore sindamufashe. Umugore sinamufashe wewe. Ndumucansha wawe. Urazi ko ari umuhungu wa mbere wantanguye jewe. Ni umuhungu wa mbere wantanguye. Okay, ndekura. Ndakumenagura. Ndakumenagura mfana. Ndakumenagura. Mena. Natushaka kusambuza. Mama. Umugore nifuza no kuja kuraba umwuzukuru wanje nta kindi. Okay, sawa. Umviriza mufasi. Okay, ndindireje je nzoza kuraba uyo mwana nimbari kwanje. Ejo? Ego. Wa musi wambwiye gute muri ryashamba? Navyo nibuka neza, sawa? Navyo wibuka? Yakubwiye. Ejo nzoza kuraba uyo mwana. Sawa, ejo sikuri. Sawa. Ndabuye mwana ko dusa. Sivya wikasha murasa. Harundi muhungu twaryamanye. Murasa. Namubonye n'ubuzuru. Tuzoharura igihe namaze ndumusazi. Sawa, none umwana nkakuze. Mbere arageze gukwirikiza. Yirikiraje imbere. Arageze gukwirikiza. Sorry bebe. Okay. Yirikiraje imbere ntiwari umusazi. Ntiwari umusazi. I'm sorry bebe, sorry, okay? Hello! Umwana w'umuhungu wa Tarasisi wanje nubwirabure kurya. Abantu jafise umukobwa. Agakino karatanguye. Dukomereza hanyene. Uyi ni intango. No musizira Reka barara muzungu wa ine. Nta urabana nayo. Zira filme bifatanije hamwe na Rukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye ya mariage, dote n'izindi manza, film, documentaire na clip. Sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane. Ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Rukundo TV. Kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepie tutayibagiye. Kabijya rero kuri abandi masama bamifuza imipira ya Rukundo TV ubu mugiye kwironka byoroshe. Ushaka umupira wa Rukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzocugushikira byoroshe. N'abashaka kugendana n'abakinyi ba Rukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye. Rukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote ama mariage eka n'ibiteremo bitandukanye mukeneye ababatwenza Rukundo TV irahari. Hano mukazodusanga muri Blessing Market.